Nelson Mandela yaravuze ati indero nicyo kigwanisho gikomeye umuntu ashobora gukoresha mu guhindura isi. Nta muntu n'umwe yo kwirengagiza akamaro k'ishuri, ariko mu bihugu byinshi bya Afrika amakaminuza yobaye inzira y'ubumenyi n'ama-opportunity kugwaruka asigaye atagitanga ubumenyi buhuye n'igihe tugezemo. Aya makaminuza akenshi usanga ari inyubako zishaje, ndetse ugasanga nta n'ubushobozi agifise bwo kwakira abanyeshuri bose bazitura. Abanyeshuri usanga bicaranye ko ibintu bidakwiye muri ino myaka. Aya makaminuza afise ibibazo byinshi nk'ikena ry'abarimu banonosoye n'ababonetse, ugasanga bafise ibikorwa byinshi ariko ugasanga bahembwa intica ntikize. Ibi bibazo byose bituma ugwaruka rwa Afrika gwitura n'amakaminuza baguma inyuma ugereranije n'abandi bo ku yindi migabane. Umwarimu mu makaminuza atandukanye akaba n'umunyamategeko mu gihugu ca Kenya, Patrick Lumumba, niwe avuga ati Afrika irasinziriye. Afrika imeze nkaho iri kurorera match ya football hagati y'Ubushinwa na Amerika. Hageze igihe twibaza tuti nibiki turiko turigisha mu by'ukuri mu makaminuza yacu. Niba ari bijanye na engineering ugiye mu mashuri abyigisha muri Afrika, hanyuma ukitegereza ibikoresho bakoresha, abandi baba babikoresheje kera ndetse babibitse mu mazu y'iratiro amwe twita amamize national. Abandi bariko bavuga ibijanye na nanotechnology na internet ya 5G. Ugiye mu makaminuza ya Afrika usanga bagikoresha vya bibaho vyirabura n'ingwa, hanyuma tugakomeza kwibwira ngo turi mihiganwa nabo. Wapi, ntidushobora guhiganwa. Abandi bariko bakoresha internet ya 5G, twebwe abanyafrika turi mu biki mu by'ukuri? Turiko turarorera nkaho umenga turi kurora umupira w'amaguru hagati y'Ubushinwa na Amerika, hanyuma utsinze tukamukomera amashi tutazi yuko ari wazoza kudukoloniza mu nyuma. Birababaje ariko nivyo. Ibisabisho no kwisonzesha sibyo bizodufasha. Dushobora gusenga no kwisonzesha uko dushoboye, ariko Imana si umumagisi. Mu by'ukuri Afrika turi mu biki? Mwarumvise mu misi heze urubuga rushasha rw'Abashinwa DeepSeek, rukaba urubuga rukoresha intelligence artificielle canke ubwenge bw'ubukorano ruje guhiganwa n'ugwari ruhasanzwe rw'Abanyamerika ChatGPT. Ariko nk'uko Professor Lumumba yabivuze, Afrika iri kirarorera hagati ya DeepSeek na ChatGPT. Sibi gusa, si muri intelligence artificielle gusa, haba no mu zindi technology, muri internet, mu biki byose usanga Afrika iri kirarorera atakintu iri kirakora. Twigisha iki mu makaminuza yacu? Ubwo ubumenyi buhatangirwa bwoba mu by'ukuri ibufasha umunyeshure mu buzima bwiwe, canke no kumuha urupapuro rw'umutsindo hanyuma akaja mu gitabo c'abize, ariko ku isoko ry'akazi ugasanga nta na kimwe ashoboye? Ubona ari iki cyohinduka ku bijanye n'indero muri Afrika? Nyandikira muri commentaire.